ari mu gisagara i Catalonia ku kibuga Stadio Montjuic ubwo mu kanya gato mwisa gusa n'iminota nka 30 kipe yitwa Barcelona za kubiri mu kibuga yake kipe yitwa Paris Saint-Germain kuruno umugoroba nukino gwavuzwe ko bitari bike kuva mu mwaka uheze abantu bati turagwipfuza turarushashaye abandi bati turifuza kubona diwo zigiye zitandukanye z'abakinyi iyi migwi igana kuri 2 novuga ngo yose yagize saison nziza za urave korona equipe yitwa Paris Saint-Germain batakana ibikombe vyose quadruplé yaba ibiri local ndetse na Ligue des Champions banagize ku mukino wa nyuma w'igikombe ca Mondial de Club kurundi ruhande kipe yitwa FC Barcelona yoyo nabo bakoze saison nziza bagarukiye muri kimwe cya kabiri gishira icanyuma batsinzwe na kipe yitwa Inter de Milan ariko kandi banatakanye ibikombe byose novuga ngo biri local muri imbere mu gihugu ca Spain batakanye La Liga batakana Copa del Rey banatakanye Super Coupe ya Espagne uburyohe bwa zino equipe zigera kuri zibiri mu mwaka urangiye cyangwa se uburyohe bwa saison zabo bakoze mu mwaka urangiye zari zatumye abantu mu mwaka uheze bavuga bati ubuse ko ku mwaka urarangiye avec les équipes tubona nziza dufise imwe ishobora kubiyambira indi kabiya kabiri ku mugabane burayi dufatiye ku byo bakoze zitunza abakinyi beza uno munsi bariko bahiganirwa Ballon d'Or bose tini gute zihejeje umwaka cyangwa se zihejeje saison zidakinye atwara no kuvyumvira muri Mondial de Club ati mugani ntibiza kuba bikunda kuko muri Mondial de Club kipe twese Barcelona ntabwo yagiyeyo ngo UEFA rero sinzi ko bafise gipima ivyano babifuza mu buryo bukomeye cyane mu ntango za saison ya 2025 muri terrain Josor tubona kipe yitwa FC Barcelona igwanye ko na kipe yitwa Paris Saint-Germain kurukino gwa kabiri gusa kuri journée gira kabiri abantu bati ash Barcelona na PSG zigiye guhura ni match y'igipimo nkuko bivuze ariko kandi ndabibona gutandukanye nuko abantu bayibona kuko mwaka weze jewe nari nifuza match entre imigwi itatu ko niyo myiza je mbona twari dutunze mwaka weze abantu bashaka kwaguma wikarta Liverpool mugabo Liverpool nimwe muri equipe yari nziza ku rugero gwa Barcelona na Paris Saint-Germain wanashima no kururenza kuko nta biharuro umukinyi wa Paris twa Dembele afise saratagize ngo nabirenze nta biharuro umukinyi twa Rafinha yagize saratari ko arababa nawe nyene ni kuvuga ngo ugiye kurana no ku rutonde Dembele yabaye wa mbere Rafinha yabaye wa gatanu yisanze inyuma yande ya yuno mugabo azwi izina rya yuno mugabo azwi izina rya Mohamed Salah bivuze ngo turamutse mushiti wacu mu Emery muri USA turi kumwe cyane kuri YouTube mwipfurize kugira ibihe byiza so rero ndiko navuga ngo uno munsi dufate top 5 ya Ballon d'Or kuri classement Dembele Yamal Vitinha Mohamed Salah ukazana umugabo witwa Rafinha sabakinyi batanu muri batanu Paris Saint-Germain ifisemo bangahe babiri muri batanu equipe yitwa Barcelona ifisemo bangahe babiri Liverpool ifisemo na equipe muvyibuke yasezera kwa 18 gishicanye muri UEFA Champions League bivuze ngo equipe nza twadufise mwaka weze ufatiye no kubakinyi ndetse no mu yaruro ibyo bagenze ko nibindi ni Barcelona ni Liverpool ni Paris Saint-Germain yari abantu tubona match ya Barcelona na Liverpool yari ko ari match kubganje mbona ngo iri comparable na match twabonye hagati ya Paris Saint-Germain na Liverpool iyo tubona match hagati ya Paris Saint-Germain na Barcelona na yene yari ko ari match nziza iyo tubona match entre yino migwi ko ari itatu iyo gutombora yindi yose itandukanye peut-être nino kuko je nemeza ko twaronse imwe kandi niyo twaronse abantu barabonye uburyohe vraiment 1-0 muhira nawe araje muhira 1-0 kandi avec exploit dasanzwe z'abanyegori ibi nimwe mu biprove ngo imigwi itatu twari dufise mu mwaka weze Liverpool irimwo wongeye ko na Barcelona na Paris Saint-Germain rero hari uburyo nari niteze mu mwaka weze bivaye n'ivyo bari cyane n'urugero bariko ndetse n'ica abakinyi baranira bamenyereza n'ibindi uno munsi rudahari uno munsi urukino ruri mu biharuro bivanye n'amateka yakozwe mu mwaka weze gusumba ivyo bagomba kutwereka uno munsi niteze urukino uno munsi kubamenyereza gusa gusumba mu kibuga kuko hari abakinyi bakagombye kuryosha urukino hari ibiharuro byakagombye kuba biryosha urukino n'ibindi byinshi uno munsi ubona ngo
izo details zimwe ziraza kuba zibuze ariko kandi ni n'igipimo cyo kuraba rero ninde yiteguye umwaka gusubira kuba mwiza nko mu mwaka weze na cyane ko yari match ya phase league ushobora no gutsindwa ukaja gutegura ukavuga ngo ko insinze muri phase league ninda yitombora muri knockout stage knockout tutomboye kuko twarabonye no equipe ya Paris Saint-Germain mu mwaka uheze yarakubiswe na Arsenal mu nkino za phase de ligue mugabo bamaze kugira mu nkino zo gukurakura namwe n'ubundi rongera iratombora Arsenal yari yaramaze kubona ngo hamwe Arsenal ya profita bwabo bibwanje ni hehe no kosora nayo kugira mfatiranye Arsenal imaze kuyitombora icitsinda ho menda way kandi bijya byerekanye ngo mwe mwaradutsinze muri phase league hari tu detail tumwe twatumye mudutsinda ariko nta rugero mufise go kudutsinda home and away iriya ni kintu kiza guprova ngo mwe mwatsinze Paris Saint-Germain ku bwa absence ya Dembele ku bice byinshi kwijana ko mwiyukiriye match ya phase league Dembele ni yayikinya tari mu mvune ariko yari mu bihano by'umumenyereza rimwe na rimwe birumvikana ko discipline y'itari imeze neza muravyuka ko yamusize abatari bake bakabaza ingene bimeze ariko za RMC zaje kuvyandika myo bivuga ngo Enrique asize Dembele bivanye nuko yacerewe mu myimenyerezo ya avant match bariko barategura match ya Arsenal mugabo fata match za demi final bahura bagiye kuri Emirates Dembele abatsinda baje Parc des Princes muruka ko Dembele yarasa no wagize imvune mugabo aza kwinja mu rukina gombo n'ubundi asubira kuvuga ngo jewe nitwa Dembele mugomba kwitega muri shock yari yose ya equipe ya Paris Saint-Germain rero nuno munsi birashoboka ni match uvuze par ukavuga Barcelona champion en titre na demi finaliste ya Barcelona Ballon d'Or n'umukinya bayi wa kabiri kuri Ballon d'Or birumvikana ngo ni match tugomba gushaka gipimo menyereza mwiza yaranze saison Luis Enrique probablement nundi yarafise amahirwe yo kuba mwiza ariko yarushijwe nuko Enrique yatwaye iyo Ligue des Champions ndavuga Champions League mugabo yakoze akazi karenge y'abantu bari biteze bana n'abamenyereza babiri bari ku rwego rumwe ivyo rero biraza gutuma bivuga ngo nimba Paris munsi yo kwitwaza ngo dutsinzwe kubera tudafise Ousmane Dembele bivanye nuko ari phase league urabura umwanya mwiza wo kuvuga ngo gukina na Barcelona kumbe bimeze uko hamwe botombora rero muri knockout stage turabona match Frike natsinda match azimbo nsinze Paris Saint-Germain idafise Dembele ariko kandi azomenya ngo eske gukina na Paris Saint-Germain bifise Dembele nkamwe tombora muri knockout stage vyogenda gute natsindwa na Paris Saint-Germain idafise Dembele ubwo Paris Saint-Germain nayo hamwe bogwana ko muri knockout stage tuja tuyisaba vyinshi fise Dembele kuko nimba mutsinda Barcelona utamufise agarutse kuko no musi nemeza ko Dembele igaruka ryo mu kibuga rituma tumusaba vyinshi gusumba yatanze mu mwaka weze kuko hari urundi rugero yagiye ko nyuma yo gutwara Ballon d'Or erega si Dembele gusa ugiye kuraba ligne d'attaque ya Paris Saint-Germain iriska kuba itahari nubwo kwa Barcelona bonyene ligne d'attaque babuze kiremesha umugabo witwara Finya ariko jewe no munsi rukino ruza guhuza Paris Saint-Germain na Barcelona singira ufata nka rukino rwa Barcelona na Paris Saint-Germain zimwe za remontada niki zari club zikunda gutomborana ava vitari bigoye ko bana Champions League zibiri zitatu zikurikiranije Paris totombora Barcelona mugabo zari zifise urwego rungana gute ico gihe Paris yari ifise urwego rungana gute niyo Barcelona yari ifise urwego rungana gute kuko je Barcelona inyuma ya 2015 nongeye kuba convaincu na Barcelona ikugwa muri demi finale na Liverpool yari ifiswe na Ernesto Valverde nsubiye kuba convaincu inyuma yuko umugabo witwa Dieter Afrika afashe equipe Paris Saint-Germain rero ya vrai nanje mbonye kuva no kabaho ni Paris Saint-Germain mu mwaka uheze iyo umugabo witwa Luis Enrique bien sûr haraciye abakinyi bakomeye gusumba bano bari bahari no munsi kuko equipe yigeze gutunga Zlatan Ibrahimovic na Cavani ukabatungana abantu na Lucas Moura ukabatungana ba Pastore ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye nibaza ko no munsi uvuze charnière défensive muri axe centrale sinibaza ko bigaza gutunga Thiago na Luis Marquinhos na Pajo ni beza mugabo sikugwego gwa Thiago Silva na Luis mugabo bana ba nimero 2 na 3 bafise no munsi je ntabana ari bwigere mbona na Paris biziguye ngo uno munsi uburyo Paris yiyubatse tudashingiye kuri kubiharuro canke ku mazina collectivity abakinyi ba Paris Saint-Germain barateye ubwoba sinoja kuvuga ahantu hicaye uyu mutaliyano wabo mu Kasere Verratti sinibuje kuvuga haciye Thiago Motta ahantu haciye Thiago Motta ahantu haciye ba Ezekiel Ravez sinibuje kuvuga kano kana ka Vitinha imbere ya Verratti mugabo Verratti vyo yahaye Paris Saint-Germain Vitinha karamaze kubirenza kubera iki inyubako za equipe ya Paris Saint-Germain zararonse umufundi afise ivyo Paris Saint-Germain yifuza kugira ngo inzi hagarare neza ngaca ngaruka kwa Barcelona nakubwiye imyaka kuva batwara Champions League nongeye kuba convaincu na Barcelona ikugwamo na Liverpool nsubiye kuba convaincu
na Barcelona ya Afrique hari haheze imyaka igera kuri 6 jewe ntariko ndabona urwego rwa Barcelona mvuga ngo two gutuma kugenda guhangana na equipe yari yose ikomeye. Uru rero n'urukino tugomba kwiteganigishika tutiteye kuvuga ngo Dembele arabura, tutiteye kuvuga ngo Rafinha arabura, tutiteye kuvuga ngo nakarabura, ahubwo n'urukino tugomba kwitega abamenyereza gusumba abakinyi. Turabizi ngo umugabo witwa Nuno Mendes ni mwiza, Ashraf Hakimi ni mwiza, na nabonye amakuru mukanya list iraza kubije hagaragara yuko mediane ya Paris Saint-Germain ishobora kubikwiye Neves, Vitinha na Fabian Ruiz. Duskaje mu 22 ngo tumenye ni bande batangura mu kibuga. Ku bwanje nkagaruka nkavuga ngo ivy'abakinyi tuba tubishize ku ruhande, ndipfuza ko twinjira mu rukino gusa kugira ngo ndabe Luis Enrique réellement biriya yatweretse mu mwaka uheze yoba yarasuzuguye abamenyereza bahuye. Frike ivyo yatweretse mu mwaka uheze uri capable kugaruka kubitwereka n'imbere y'umumenyereza mukuru muri kuri Calibre imwe. Uru n'urukino kuri no mugoroba je ku bwanje nabwo ko guiteganya gwishika nabagiye batandukanye tutite kuvuga ngo rivalite nta rivalite iri hagati ya Paris na Barcelona. Kuko uryohe ko je niteza abamenyereza kuko kwitwa umumenyereza mwiza no kumenya gukorana vya bindi abantu bari babona ko uwo munsi byava bidakunda, kumenya gusimonta izo mvune, kumenya kujera urukino gwakura ni minota 10 karuhindura mu minota 10 y'igice ca kabiri, kumenya urukino ati umustar Ramos Viance ndamujere gute, kumenya ati ndashobora gukrea surprise umukinya abantu batari biteze. Ivyo ntwaduke kuvyumvira mu gihe abamenyereza bo mu batekinisiye bo bagiye gurira mu kibuga iyo bafise ziriya ntwaro zose zikwiye bo kuzigira cyari kuba ari kimwe, ariko kandi kutazigira najo indi test ni ya shusho peut-être Frick na Luis Enrique n'ivyo bamenyereza beza do Calibre mondial. Uno munsi ugerageje kuraba je wanashaka ngiraso uno munsi Luis Enrique n'ivyo yatumye umumenyereza mwiza nanze umwaka, ariko aho hafi hari umugabo witwa Izize Frick na muri equipe yitwa FC Barcelona. Nivyo n'abatekinisiye mugabo uno munsi akakano ko kuba intwaro zituzuye nko twategerezwa kubibona ngo tubisanishe tubona tutu n'umunsi intwaro ziruzuye yaba Afrique na abiwe bose arabafise nta binogo afise yaba n'umugabo witwa Enrique nta binogo afise mugabo twara mu gihe habayeho binogo tugira ishusho nyabaki y'urukino rwo n'umunsi. Iyo habayemo ibinogo akazi kiyongera kubamenyereza mugabo kandi iyo batari kuba barimo turamaze kubona amagrand rendez-vous menshi abastari bayarata muzarga kinota 80 muri grand rendez-vous tigeze umubona mugabo an enfant from nowhere yitwa Desire Doué akaza mugabo kuba rero mu kibuga hari uburyohe, hari umuntu bituma amajambo aba menshi, ariko kandi hari n'ukuntu bituma umukinyi ari mu kibuga avuga ngo jewe ko ndi Paris Saint-Germain ndi kumwe na Dembele hariho rezita ntagomba kwemera fasile bize ngo birongereza gukanira match, ukavuga ngo ndi Yamare ndi Barcelona ndi kumwe na Rafinha Chelsea nemera gutsindwa na ukumva ngo na Paris ngo jewe nitumetriza Yamare hari uwundi mwana ari uwundi mugabo yitwa Rafinha, nitumetriza Lewandowski hariyo Yamare mugabo no musa akazi urumva kaca koroha deja kubakinyi numetriza Yamare akazi karaheza akazi karoroha kuri Paris Saint-Germain, numetriza Barcola akazi karaheza kuko no musi deja biko biragaragara ngo Paris Saint-Germain iraza gufata amariske kuko nko kuri Joao Neves n'umugabo yitwa Vitinha pe importe uburyo baza no gufata risk. Jesse ngomba Barcelona gupima umugabo yitwa Bardi yagarutse muri squad meme na Lamine nawe nyene bashaka gufata oya Yamari we ritime yamaze kugaruka ko deja yakinye match twaramubonye turamurugero rwiwe turaza no kumugaruka mu kanya gato mu majambo yashikirije we yagarutse mugabo birumvikana ngo hari uburyohe bwagabanutse ariko jewe kubwanje nk'umunyamupira hari ikindi gipimo ngomba ndabe kubijyanye n'abamenyereza uburyo rero n'ubundi akore niko gakomeye urunurukino ruva mu isi y'umupira w'amaguru ko akoniko gakomeye uradembera ukatwemeza ko Senima akoniko gakomeye urunurukino jewe ntiteze Paris na Barcelona, urunurukino niteze Frick na Luis Enrique, urunurukino niteze Mendes na Lamine Yamal gusumba ikindi kintu cyose mu rukino kuko turazi ngo ubiteze nka Dio peut-être no munsi kuko Dio igomba guhangana Mendes amaze kubigaragaza ko ashobora kubikora ni navyo na Lamine Yamal amaze kugaragaza yuko ashobora kugora Mendes cyangwa se n'undi mukinyi wese w'umureba umwaka Ronaldo Rojo ahabwa ikarata y'agahama Lamine Yamal ntariva nk'iyo no munsi yarafise niwe mukinyi uvuga ngo yagoye Mendes ku buryo Mendes aravuga ati kano kana
ntigashobotse mugabo umwaka uheze nabo ariko agifise profil isanzwe Yeah. ariko na Mendes deja ariho profil yahindutse cyane bivaye n'umwaka bagize Yes, cyane, mugabo cyane. no munsi naho Lamine Yamal yongeye niveau de profil yiwe Mendes uko nyene bahuye muri finale ya Ligue des Nations Kimi yamugabishije arambwira ati Yamal wibuke ko uno munsi dutunze mu nimero 3 mwiza wa mbere Erega kandi na ati equipe witegurire kumwafronta kura uranamuzi mwarakinye kandi yakweretse ko ashobora Les amis. kuzima na equipe zahinduye profil kuko mu myaka ibiri iheze Paris twari dufise na Barcelona imwe yari equipe itazi Ligue des Champions imaze gukina finale imwe mu mateka iyindi yari equipe nayo nyene heruka demi finale muri Liverpool. 2019 none wumva uno munsi tusiye tuzironka ari equipe ifise umukinnyi afise Ballon d'Or nubwo ataza ko hari ifise umumenyereza yaranze saison equipe yatwaye Ligue des Champions itari bwayitware bwa mbere equipe yasubiye kugaruka ku rugero rwo kuba demi finaliste wa Ligue des Champions vyaruka muri 2019 uno munsi tubonye equipe zitandukanye nizo twigeze kubona bahura mu myaka ibiri heze jewe ndavuga ngo umugabo yitwa Diete Sanfrika ariko nayo Yamal yamugabishije kuko ese nidatoga bishuhuri yacishije ku buga bakuru rwa Instagram Zami. Lamine Yamal ati je nagarutse ati mugabo kandi kiryoshe cyane nuko ngarutse nsanga n'akazi nako kagarutse twemeranye ikintu n'akazi gari twemeranye n'akazi ikintu nako gahari. kivuga ngo Lamine Yamal sinomugereranya na Messi mugabo Lamine Yamal ni Lamine Yamal jewe ndafise akarorero ka 2018 match y'abafaransa na Argentine muri mu gikombe c'isi Ngolo Kante yampesha Messi akamubwira ati kiziririzwe uri Messi mugabo uyu munsi tuza mugabo ntibivuze ngo Ngolo Kante yobikora gatatu kikurikiranya kuri Lionel Messi no kuri Lamine Yamal ndafise Lamine Yamal yagoye Mendes ndafise naho Mendes yagoye Lamine Yamal bisigoye ngo no munsi Lamine Yamal gasopo yo habwa na Mendes ni nkuko nawe yoyimara ambwiye ati shira ibirenge ku isi ikindi kintu kandi dufashe ko umupira wubatse umwataka buriya abafite ijambo rikomeye ku mudefansi Yeah. ko umudefansi ari gufata match zitanu wowe match imwe igira gatandatu wamucenga ukamutsinda igitsindo ukamenga byose nane dufata akaruno muzi fata umwanya Messi byamufashe kugira ngo atsinde igitsindo mu igori ririmo Gianluigi Buffon biba bigoye ufashe uno munsi Buffon na Messi inkino bahuye meme na Messi na Nuwa ninde yananije uwundi umunyegore yananije Messi mugabo Messi incuro imwe gusa yafashe Juventus n'umugabo yitwa Gianluigi Buffon arababwira ati tekana uwo munsi umwe abantu bose twaribagiwe igihe cyose gikomeye match Buffon yoba yarananije Messi zirenga imwe Buffon yarananije Messi kwera match niho hantu ngaruka nkavuga ngo Flick urabuza Rafinha ninacamo no munsi tugoma no kurabira muri Lamine Yamal nk'umwe no munsi bavuga ngo kuko no munsi Robert Lewandowski uravye bujya rikarakina ni kigaragara ngo muri projet karagenda aravuga gato Lamine Yamal yagarutse nka pio ikomeye cyane nyuma yuko indi pio yitwa Rafinha nayo igiye mu mvune ni navyo umuntu no munsi yo kwiyumvira muri Lamine Yamal ko peut-être mu bijyanye no gusata cyangwa se muri Ligue d'attaque ashobora kuba umurongozi wayo akanabona ashaka kuno munsi urufunguzwa rw'Equipe FC Barcelona nkuko twabonye abikora kuri match za Equipe FC Domira Lamine Yamal wa Grand Rendez-vous no munsi twabonye mwaka weze niwe Lamine Yamal umunsi twosura kandi tukitega muri le Grand Rendez-vous Equipe FC Barcelona mugoro twemeranye ngo mu mupira w'amaguru l'histoire compte mu mupira w'amaguru l'histoire risubiriza cyane tuba tuzi ngo Real Madrid iraza kuri finale nta nguvu ifise muga Madrid yakorose avuga ati igikombe ca Champions League kiri hajya vomye muri muga dutaye tugitahanye ukamubona ngo ico cizere baraciremyemwo birakunda nagira ndagutangarize ngo uno munsi Barcelona ntizanye Lamine Yamal gusa urabe inshuro umugabo yitwa Marcus Rashford yabaye kwa Manchester United bahura na Paris Saint-Germain ari mu bihe vyiwe Manchester ukabona ngo ntiri capable ko yokwera imena equipe itunze Neymar na Mbappe mugabo mwana yitwa Marcus Rashford akavuga ngo Paris Saint-Germain muyimbaza uwo munsi ndayisinya bikarangira Man Yumbi yerimenye Paris Saint-Germain nziza rero no muzi Barcelona bon absence ya Rafinha sindi sirko igomba kugaragara mu kibuga 100% nibikunda sinibaza ko na 45% biza kugaragara vya absence ya Rafinha ama absence y'abakinyi bakomakomeye ku nkino zose yaragaragaye kuko dovaje nko kuri journée ya mbere vy'ukuri nivyo Barcelona bayerekanye urugero kuri Newcastle mugabo surugero rwa Barcelona surugero rwa Barcelona absence za Rafinha na absence za nako absence ya Lamine Yamal turabona ngo hariho uburyohe kana kuko Rashford buri iriya match yaranzwe no kuyatsinza ibitsindo biri gusumba kuba version yiwe nkuko yaciye aba version yiwe mwizinga ariko ugiye kuraba na Paris Saint-Germain batsinze Atalanta Bergamo ku rukino rwa mbere ibitsindo bine ko Atalanta bayirusha buri kimwe cyose Atalanta uramusi safaringa n'imbere ya Club Bridge iri muhira bigaragara ngo Atalanta yaratse ugwego gutsindwa bine na Paris Saint-Germain siyo nkuru mugabo uramusi ca twiyumvira ati eske
ubwo abantu baravye ino match ya Atalanta na Paris bari uburyohe baronse ngo bari kuronga bafise Dembele mu kibuga uba wumva ngo ari urugero kanaka gwatakaye probablement les tentatives imipira yatewe mu igori ukabona ngo nimba Paris imipira 13 ikana mu mitsindo bine yari yateye 22 ubwiza ko bivise Dembele twari kubona moyenne y'imipira itegwa ku rukino kumbure ku rugero tutaribwabone ko muri Ligue des Champions habariyo detail twabuze y'abakinyi baba grand joueur aba bastar nye niyo tubabura hariho uburyohe tubura mu rukino je kuko nk'ubu mbaye wowe mfatiye akarero ku match ya Barcelona na Newcastle ya match yari isanzwe ntacu bwatakano bwagiriza mugabo hari uburyohe tutaro hari uburyohe Rafinha yakinye urukino gwiza burya kandi ariko akini buryo gwiza cyane mugabo hari uburyohe buba buri muri la mini ya Marindani bwo kumva ngo arahuye na Tino Livramento ukubitwa ikorosa abantu bose bavuze ugwamo vyabuze bica bituma bwa bwiza Rafinha nawe baratanga ibubamvu Rashford abugaragayemo kubera atsinze uno muzi nivyo arabuza umugabo yitwa Rafinha mugabo kakantu nyene Rashford imbere ya Paris ninde Rashford inyuma y'ukwa Newcastle yoba yarevoriwe ivyo byose bigaruka kunyereka ngo absence ya Rafinha nubwo yogaragara irazaba kuba couvert ku mugabo yitwa Rashford hama nkabona Lamine Yamal kazira Lamine Yamal agomba guha Mendes Rashford nta excuse nimwe afise natagaho umugabo yitwa Ashraf Hakimi umusore yitwa Rashford anyaruka ari for physiquement acenga atsinda ivyo bikunaniye n'urukino rwanze muri rusange so kuvuga ngo Hakimi yagusumbije ubujanja mu rukino kuko nkuko azareka bivuga umwataka ni ugomba gutesha umutwe mu defenseur so mu defenseur agomba gutesha umutwe umwataka mu defenseur je gucunga mu defenseur kumari attentif urashobora ko wamufashe iminota 80 mugabo mu defenseur ni jaja nkuko umwataka urashobora ko wamufashe iyo minota yose mugabo we agumana icizere tijewe ku minota 85 byokunda nawe uri mu defenseur gumana ubwo bati ubu minota 80 nakije namufashe nishobora kubimfa gusa ku minota ku kanyo ikabira cize bivuze ngo umudefenseur hari uburyo nyene yisanga ari umudefenseur imbere y'umwataka bigatuma umwataka umenga yogira ijambo ariko kinyamupira turakwiye kubona ko akazi k'aba defenseur kaba gakomeye kuko umuntu yagufashe match nimwe mazimi sivuga ati fokora makina abandi bakiriye ko ari amapost utabona kuzo barashimirwa mu bushime kandi twaba twobitaho niba bikomeye cyane no musi no Mendes yarangije sezo tugiye muri nimero 3 mwiza kwisi akiminuko kuri nimero 2 no musi Hakimi kuri nimero 2 n'abayoboye dufaje musi tugapanga equipe poste par poste hari umukinyi ubunye dufatiye kuvyabaye mwaka weze yo kwicarika Mendes hari umukinyi yo kwicarika Hakimi hari umukinyi yo kwicarika Vitinha ko dufata karabiri ya twavuze Pedri yabaye mwiza mwaka weze ngo dufaje statistique tugasanga bahuriye ku nimero imwe ninde yabaye mwiza gusumbuye Vitinha rero 3e kuri classement ya Ballon d'Or kandi batwe Ligue des Champions atwara za Ligue des Nationales tugomba ture match bya bindiro navuze tugomba ture match yoshe no bw'abantu ari ibintu bibiri bitandukanye kuba uri mwiza Donatille no kwitwa mwiza muri uwo mwanya ugashimirwa bivaye na saison mwagize hari umuntu Donatille yo tarayifise wose watwara Ballon d'Or Ballon d'Or twara umuntu afise yo mano mugabo uwo mwaka byakunze ko iyo mano agirikina ivyaje ari kumwe n'abandi muri equipe n'ubu mfise yo mano hakaba umuntu afise no paraporo yawe mugabo akayivyaza umusaruro kukurusha uwo mwaka ni mwiza kuno musi Dembele numwe muri bezi zitunze mugabo amatière de talent est-ce que niwe wambe oya mugabo no musi niwe mwiza zitunze kuko iyo Ballon d'Or yagize ivyo byaro byiza gusumba abana bagashimara gatwara Yamal no musi amatière de talent baropier nta bakinyi babiri wo haru batatu wogereranya nawe mugabo no musi est-ce que iyo tala yiwe atatwaye Ballon d'Or nubona kumenga ari akantu kabuze ari umwaka hari akantu umwaka we wabuze kugira ngo arushe Rafinha cyangwa arushe uwo mugabo twita Ousmane Dembele yatwaye Ballon d'Or nivyo rero kuri match yo kuri uno mugoroba hagati y'equipe yitwa FC Barcelona equipe yitwa Paris Saint-Germain kuri Stadio Muri kinabaza ko makanya gato mu minota 9 gusa turaza kwa tumenye by the way tubigira ko banashaka ko equipe imaze kubaza cyahabona z'abakinnyi bagiye gutangura mu kibuga gushika muri kano kanya n'urukino rwa mbere rugiye guhagarikirwa na Michael Oliver umwongereza ari kumwe na Bastien Danker muri Val ari kumwe na Stuart Burt ndetse na James Manuelink ari kumwe na Andy Madring umuhagarikiza gira kane Barcelona yakire kuri Mondri kuri mugoroba mwizamu ateretse umugabo witwa Wesley Sosthene mu mukenyero wa 4-2-3-1 Jules Koundé kuri nimero 2
Eric Garcia na Paul ku Barcelona umutima wa defense ndetse na Gerard Martin ku nimero 3 agataho Bikomeye muri convocatoire nabonye umugabo witwa Barde yagarutse ngira ngo Flick yanse gufata risk nk'ibisanzwe uri Kako Flick niko tumenyereye serie cyane niko kabisa tumenyereye bego ko Flick kuva mu Imvune for the first ngo bisange mu kibuga nibaza ko ibimaze kuba kamenyere kuri we tubimenyereye muhungu Hazard yahawe ijambo pe De Jong ndetse n'umugabo witwa Pedri Gonzalez agati mu kibuga nk'aba kinyabiro agati mu kibuga imbere yabo hari umugabo witwa Daniel Olmo uruhande rumwe rufise Marcus Rashford urundi rufise n'umugabo witwa Lamine Yamal barasatirwa n'umugabo witwa Ferran Torres Garcia tarishize ko ntabari oya kabisa umurenganije muri kino gihe Lewandowski arabwira abana ati twereka twicare nza ndabasigurira ibijanye n'umupira w'amaguru ariko Torres araganje tuganira aho nyene kuri 11 umugabo witwa Flick mbere ko tuza gushikira wa Paris Saint-Germain